kaminuza yitiriwe Ikigazi hariya mu Rumonge. Ubuzima bwanje ndumva no buhebera Yezu, nihebeye imfuvyi n'abagowe, na cyane cyane umuryango wa bene Bernadetta, kuko aho narahashyitse umutima wanje urahimbagwa, ndagira akanyamuneza, mugabo kandi ndumva ko mfise amahoro mu gihe ndiko ndiyumvira ko nohitamo ubwo buzima. Jewe nagize indagano mu mwaka w'2002. Muca mwumva ko nsigaje umwaka umwe gusa, Imana ibishatse birahimbaza yubile y'imyaka 25. uwo munsi tuzotamba. C'était pontificale grégorienne. Niho rero naciye mbandaniriza ndagira master, ndagira na doctorat. Hanyuma aho rero niga ndi mu gisata c'imibano, sciences sociales. Hanyuma ndagira specialisation muri communication sociale. Igitabo ca mbere catanguye kwandikwa casohotse nako catanguye gusohoka bibiri. Hanyuma umumenyeshamakuru wa mbere nawe Yesu Kristo none twibajije, hari umuntu yoba yarazanye ikintu gishasha kimwe kibakura umutima ca mbere aha ku isi turonka asumba Yesu Kristo yanukuri. Bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe iteka ryanje, ukwemera kuvyara ubuzima. Ndabahaye mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye, ndabifuriza kugira iteka. Bikaba bikoroheye biriko bigenda neza, wibuke gushima Imana ikengurukire, kandi wibuke n'abandi bitariko biragenda neza. Bikaba naho bitariko birakorohera, uri kuca mu bihe bitakoroheye, naho ni wizigira umukamo. Buriya iyo ikibazo gikomeye niho inyishu ibigomba iseruke. Uno munsi kuri Axia Vibes TV narabemereye ko nzoza ndabazanira ibiganiro bidukuza mu iteka, bidukuza no mu kwemera. Twaronse rero umutumire uno munsi aza kubidufashamo, musabe atwidondore yongere aramutse abariko baradukurikirana kuri Axia Vibes TV. Murakoze cyane. Jewe nitwa Mama Consilia Nduwimana, nkaba ndumubikira mwene Bernadetta. Hanyuma nkaba ndangurira ubutumwa muri diocese nkuru ya Gitega. Muri iki gihe nkaba ndumwigisha muri kaminuza yitiriwe Ikigazi hariya mu Rumonge. Mugabo kandi cyane cyane nkaba nshinzwe gufasha abanyeshure n'abigisha mu mashure yisumbuye mu mugambi wo kumenya gukoresha neza ubuhinga bwa none bwo guhanahana amakuru, cyane cyane mu mpande zibiri. Uruhande rwa mbere turaba ko ubuhinga bwa none cyane cyane izi mbuga hwaniro, urubuga ngurukana bumenyi dukunze kwita internet, byofasha cyane kugira ngo mu mashure yacu abanyeshure bashobore kurahura ubumenyi byoroshe. Mugabo kandi no ku rundi ruhande, mbega ni gute ubwo buhinga uyu munsi budufasha kubaka amahoro mu mitima yacu aho tubaye, ku mashure, mu miryango yacu, eka mbere nogira nti no mu gihugu cacu c'Uburundi. Ahanini rero nkaba ndi muri ubwo butumwa Kristo. Murakoze cyane mama, murakoze kuri uwo mwidondoro mwiza wanyu. Natwe dusanzwe turiko turakoresha ubuhinga bwo kumenyesha amakuru. Ndumva ko ikiganiro cacu naho no munsi tutaza kukinonosora neza ngo ducinjiremo gose, canke ndagusavye nzogaruke niteguye neza kugira ngo tuganirire abariko baratwumviriza baheze bahakure icigwa kinini. Ni kuri Axia Vibes TV, iteka ryawe iteka ryanje, ukwemera kuvyara ubuzima. Ukaba utarafyonda sabone, fyonde sabone kugira ngo ucuronka notification uko tuzoshira ku kiganiro uzurakironka, duheze tuze turakuzanya nkuko nabivuze. Mama, muravuze yuko muri mu muryango wa bene Bernadetta. None umuryango wa bene Bernadetta watanguye ryari? Watangujwe nande? Akaranga mutima kanyu nakahe? Umuryango wa bene Bernadetta watanguye mu mwaka w'1974.
aho rero watangujwe n'umubikira yitwa mama Maria Nestor Nzisabira. Muri iki gihe ntakiriho, yaragiye kuba aratuvugira, yararembutse ibukama ko tubivuga kubera ko umukiristo arangije ubuzima bwiwe bwo ngaha ku isi yinjira mu buzima nk'uko Tereziya umwana wa Yezu mweranda abitubwira. Umukiristo arangije ubuzima bwiwe yinjira mu bundi buzima, nawe rero yaragiye mu bundi buzima. Mu gutanguza uwo muryango yarafatanije na Musenyeri Andrea Makarakiza, yararongoye diocese nkuru ya Gitega muri ico gihe. Hanyuma uwo muryango rero uratangura urabona izuba, na cane cane ugomba kuramira abana b'imfuvyi bahebwe. Muri ico gihe bari benshi mugabo batagira kiraba, arumva ko uwo muhamagaro awufise. Hanyuma arashikiriza icyiyumviro Eklezia, kuko muri Eklezia nta muntu ayiha ubutumwa. Eklezia rero iraheza irabishirako igikumu. Noneho rero aratangura uwo muryango. Kuva ico gihe mbere ku mwaka uheze twarahimbaje nyene yubile y'imyaka 50 umuryango ubayeho. Mukora ivyo bikorwa vyiza by'urukundo byo gushigikira imfuvyi, ni vyiza cyane. None mama, imbere yo kuja mu bene Bernadette mwarigeze kuba muri ubu buzima bwatwegetse, muraba abana murabimiyabaga muriko murakura, ikiringo kitaba coroshe. Unkundire udusangize ngene wabaye muri ico kiringo imbere yo kwiyumvira kuzoja mu vyo kwihera Imana. Murakoze cyane. Murabona ko ndiko ndakura nkava nsanga navyibagiye, ndabo imwe ndacavyibuka. Ni ukuvuga nyene jewe ndi umwana w'imfura. Hanyuma jewe navutse mu 1973. Urumva yuko niko ndisumbura. Narabaye umwana koko, kuko ubaye umwana ukaba n'imfura muca mwumva ingene biba bigoye. Na cyane jewe kubera navukiye mu muryango bayabaye, aho nategerezwa gufasha hariya ufise ibintu byinshi ikeneye. Jewe mvuka hariya muri paruwasi ya Makebuko muri diocese nkuru ya Gitega. Hamwe nyene nogira nti mu buzima busanzwe, ubuzima bayabaye bwabira imizi. Mawe yategerezwa kugenda kuturonderera, nuko aja kurima. Hanyuma nanje nk'imutoyi nasigara nkakana gatoyi nkasigara nkakarira, nkamufatira kugira ngo ntave, nkaja kuvoma, nkaja gusenya. Aho na cane cyane kubera ko uri imfura usanga byose bigaruka iwawe. Umuhererezi rero sindabizi. Wewe rero byo hava ari kugora gutegera. Ariko jewe nategereza kuraba mbega mawe ko yagiye kurima, papa yaragenda kurobera kugira ngo aze kuraba yuko yomwunganira. Yari umwubatsi, yaragenda rero akaja kure hariya za Makamba mu za Ruyigi. Iyo bariko barubaka ntihari nk'ubu usanga abantu bubaka impande zose. Bararinda kubaza bati mbega ni hehe hoba hari aho bariko barubaka turonka akazi, bagatekera bakagenda bakazomarayo amezi 3, amezi 4, amezi 5. Muri ico gihe muca mwumva uwo muvyeyi yabasigaye muhira nawe yategeza kuja kurima kugira ngo abana bagume babaha. Hama nawe agarutse akazozana udufaranga yakoreye kumwunganira. Nuko rero nanje mawe yagiye kurima, nategereza kumva ko two muhira arigenza kudutunganya. Mu kuja kw'ishure nategereza kubanza kuraba, nkaja kuvoma amazi nkayasiga ngaho. Aho nkagenda kw'ishure bavugije inkengeri nkirukanga nkabanga. Ego cyane mama, urakoze kutuganirira kuri ivyo byose. None ga mama, ivyo byose imbere y'uko kwiyumvira kuja kwihebera Imana, warabaye muri ubu buzima bwacu twese, uravuka urakurira mu muryango, uraba umuyabaga, uraba inkumi. None wotuganirira muri make ngena ubwo buzima wabubayemo imbere yo gushishoza ugahitamo uti jewe ngomba nje kwihebera Imana? Ego cyane murakoze. Jewe n'ukuri narabaye nyene umwana imbere
nogira nti naravutse mu muryango nkunda cane, umuryango w'abirimizi hariya muri paruwasi ya Makebuko muri diyoseze nkuru ya Gitega. Hanyuma mbere ndi umwana w'imfura murabizi ingene usanga bimugora, ugasanga nanone si ukumugora gusa mugabo ni n'iteka kuko aja imbere y'abandi bana, hanyuma agafasha cyane ababyeyi kuko ndababwiye yuko mva mu muryango w'abirimizi, ni ukuvuga ko mawe yajya kurima, nanje rero maze guca akenge nategereza kunganira abana tuvukana batoyi, nkunganira umuvyeyi wanje, yego ntarashobora kumufasha ibikorwa bikomakomeye, narashobora gusigarana umwana aho nawe rero mfise umwana nawe agashobora kurima byoroshe, aho umuvyeyi wanje papa yari umwubatsi, yarakunda kugenda rero kurondera aho yofasha mu buryo byo kubaka kugira arondere udufaranga two kuza kunganira mawe nawe rero akitaho rero izo ndimo z'umuryango. Mbere najewe maze guca akenge ega twahora tujana ku kivi, ego twajana ku kivi, ariko ntiyigeze ambuza kwiga naho ibintu byari bimeze uko. Mu mwanya wo kwiga naritaho udukorwa two muhira, aho nkaja kuvoma, nkaja gusenya, mbere no mu gatondo imbere yo kuja kw'ishuri nasiga mbonye yuko amazi ariho, udukwi turiho, hanyuma kw'ishuri bavugije inkengeri narabanguka kugira ngo nshobore kuza kuraba yuko noba ndateka canke ngashusha, kugira ngo abandi bana bashobore kuronka ico bafungura mu gihe mawe nawe avuye kurima, nawe nyene ntahava ashika muhira ngo ashike yirya yimara. Ni muri iyo ntumbero rero nogira nti nakuriyemwo mu dukorwa two muhira ko gufasha abavyeyi, kandi mbere kubera ko nabona ubwo bukene mawe arimo, erega burya ntibyananyoroheye no kubandanya amashuri yisumbuye. Umwanya umwe narabona ni mbega rimwe nzomusiga muri ibi bikorwa, kandi nawe nyene ukamengaga yogenda uko nyene, mugabo kubera ko nyene vyashitse ngaca ntora ikibazo ca leta hakiri kare, ngira ngo yarabonye nawe nyene ati sinomugumya, arahava arandungika nja ndagenda kwiga kure hariya mu za Nyankanda, hariya muri Ruyigi kure cane. Nogira nti ndavye ikirere cariho hagati ya twebwe ayo Makebuko na hariya, narabona yuko mawe bitazomworohera, yego mugabo none ubwo ntimwagumana umwitwarariko, mbega mama azobaho gute, mbega ugasanga biriko birakubuza kwiga cane nyene. Uwo mwitwarariko narawubwira, mugabo maze kubona yuko ubuzima bumeze uko mbwa nkagira nti erega kumbure ejo ninaheze ishure nzomwunganira ukuruta, bigaca bindemesha. None mwakuriye mu muryango w'abemera? Ego jewe nakuriye mu muryango w'abakristo, mbere mawe yari umurejewe wa Mariya, kandi yandereye muri uwo muhari wa regiyo. Ndumva ko muzeyi nanje nkunda Bikira Mariya cane, gushika mbere aho numva yuko by'ukuri kumbe rero niho havuye umuhamagaro wo kuja kwihebera Imana. Birimwo navyo jewe murambwira abantu ni burya umuhamagaro wanje nawe ukwiye kwa mawe, kuko mawe turetse gusenga kuvuga ishapure yari afise umwitwarariko wo gufasha abagomba, cyane cyane wo gufasha abana b'imfuvyi, twari abana n'abana b'imfuvyi batagira nyina na se. Hanyuma mawe rero rimwe na rimwe nkabona ingene agira umwitwarariko wo kubahamagara bavuye ku ishure, nkabagaburira, nkabona ingene yitwararika ko bogira akanyamuneza, nkabona ingene ambwira ati ukumva hari icyo babuze urababwira bace ngaha. Nkabona rero uwo mwitwarariko nanje mbere nogira nti byaratumye muri jewe ngira nti ewe yemwe ese nanje nokwigana mawe akaja kuraba
abageze mu zabukuru batagira ikibitwararika, rimwe na rimwe ugasanga bari hariya bakeneye udukwi, bakeneye amazi, bakeneye akaja kubibafasha akaca agenda kubunganira. Ibyo rero nibyo nakuriye. Kumbe nawe yarabaye mwene Bernadette mu bundi buryo. Niko novuga kandi n'uyu munsi aranashigikira, nkabona ingene afise umwitwararika. Imana irashamurambisha. Mbere mpora yego cyane. Mbere mpora burya mawe niwe yihebeye Imana mu kibanza cyane. Nukuri cyane barabumviriza yego. Ndabona ingene abifitiye umwitwarariko, ingene andemesha, ingene anshigikira, ingene ansabira, navyo bikantuma nguma ntambuka shinguye. Yego. Bamawe wacu baradufasha abavyeyi mwese aho muri mwiko muradukurikira kuri Axia Vibes TV. Mwumve neza ko dutegerezwa kubera akarorero ibibondo byacu. Mama Consilia aratubwiye yuko gushika no munsi icirore ciwe kikiri mama wiwe, ngena yamureze, ngena yamukujije, ivyo yabonye yagiye arakora nawe bikamutuma yumva yoguma muri ayo makanda yiwe. None Mama Consilia byaraboroheye guhitamwo, hari imiryango myinshi hano yabihebeye Imana, habene Bernadette biwanyu, bene Mukama, bene Tereza n'abandi. Mutubwire rero nimba byaraboroheye guhitamo uwo muryango, icakubakuye ukumva wowe uhitamo gusumba iyindi miryango coba ari icaha. Ego mbere nza guhera hawo nyene nari mpereje. Ngire nti nukuri nogira nti uko mawe yandeze akanderera muri ico gisabisho cy'ubwo hereza Bikira Mariya ubuzima imishapure, hanyuma kandi akaza yanyereka antwara gukora utwo dukorwa twiza, nawe nyene twamutunze. Nogira ni umugaro wanje wavukiye mugabo nkuko mubivuze guhitamwo umuryango oya nukuri ibyigeze binyorohera. Ego ntibyanyoroheye kubera ko nogira nti n'urugendo burya guhitamwo ubuzima kuko n'ubuzima n'urugendo. Urugendo rana rwa murazi ko rutamagoroshe. Mu rugendo umuntu atambuka agahura n'ibimuhimbara, agahura n'ibimugora. Je ntagushiriyemwo ngira ni nkakujya twe duhitamwo abo tuzokubakana ukavuga uti uwo muntu ngira ndamuha ubuzima bwaje tugendo kiba ari igikorwa gitoroshe cyane nyene. Yego no kuvuga uratangura kumbure ukabona uti uyu uti ngira yobuyo gasubira uti ngira yobu irobiyose nuko. Ego ariko rero jewe nogira nti naragize amahirwe kuko kwishure twari dufise umugwi wo gutohoza itorwa, kandi noneho niyo ntashe mu buruhuko kw'iparuwase iwacu naho nyene byari bimeze uko, hari umugwi w'itorwa. Umuntu rero akaronka inyigisho, hanyuma kandi ko umukama yari yampaye kumenya gusoma no kwandika, rimwe na rimwe ukaronka agatabo ugasoma ugasubira, hanyuma ugahava rero ukazoshika aho wumva ko umutima wawe ushaka. Hanyuma kasi ibyo gusa hari igisabisho cyane cyane kuzirikana ijambo ry'Imana, hanyuma umuntu akakira Yezu. Hajye uvuye kwakira Yezu mukaganira, rimwe na rimwe urumva ijambo akubwira ugahava ugasanga ariko aragufasha kuronka umuco. Ibyo byose nibyagiye biranshigikira. Hanyuma rero nogira nti haragera aho mbona nti burya ubuzima bwanje ndumva no buhebera Yezu, nihebeye imfuvyi n'abagowe, na cyane cyane umuryango wa bene Bernadette, kuko aho narahashyitse umutima wanje urahimbagwa, ndagira akanyamuneza mugabo kandi ndumva ko ufise amahoro mu gihe ndiko ndiyumvira ko nohitamo ubwo buzima. Ndagize ntibyanyoroheye kubera ko mu rugendo umuntu yama ahura n'intambamyi. Eheraba jewe nagize aho nogiye guhitamo intambara iba irateye. Intambara iteye mu muryango iwacu abantu baritaba Imana ari benshi cyane, ku buryo bw'uko mawe bwa bundi nyene kumwe naho ndamushyigikira nkamwiyumvira agasubira, maze kubona yuko nawe menga asigaye mu karere byanyoroheye guhaguruka. Mbere hari n'igihe nahora mbwira umukama nti Mukama, iki cyiyumviro jewe numva muri jewe nta kuntu wokinkuramo kigafudika kikagenda. Hanyuma mugabo hagiye Imana iriko irakwereka inzira, nayo iraheza rero ikagushigikira ikongera ikaguha n'uburyo bwo kurangura nogira nti
icyo umukama aguhamagarira kubera iki kubera ko nari imfura nabivuze hanyuma mawe akaba ari mu buhungiro aho ari kumwe n'abana batoyi banje byari byoroshye ariko rero uko Imana yabigenjeje ni ukuri nogira ni yaranduse nyene nkuko nyene induta yamitwiyumvira mbega ndakubwira ingene byagenze erega biragoye kubaza ngo biroroshye jewe nari nabihevye ndabivamwo nyene ndagira nti oya n'ukuri iyo umuhamagaro w'Imana byari guhe byagiriye igihe wowe wari wihamagaye mugabo uhamagara ari umuhamagaro w'Imana naho ujahe yego ico gihe rero byarashitse ndagwara rwose ja mu bitaro hanyuma mawe yarabimenyeje ntavyo nari namubwiye mugangira ngo Yezu yaramwibiye ako kabanga sinzi iyo byaciye arabimenya n'amatelefone yari bwaboneke ngo baje kubimubwira hanyuma amaze kubimenya abwira mutoyi wanje ati akira amahera y'itike genda undabire umwana hanyuma mubwire ko turi kumwe ntave yitaba Imana ntamubonye atamenye nuko turi kumwe mubwire ko ndamusabira hanyuma murumvikana n'agakete umutoyi wanje asanga mu Ruyigi mu bitaro arakanzanira aho niga mu mwaka nogira ntiwari urongoye wo guheza amashuri yisumbuye hanyuma rero akanzaniye nsanga mama yanditse amajambo akomeye cyane ntazokwigira nibagiwe yanditse ngo mwana narumvise ko urwaye kandi uremvye ngo nagira ndakubwire yuko turi kumwe ko ndagusabira kandi ko ndakwitwararika ngo nakwise ndi uw'Imana ngo rero ukaramuka ubonye urakize Imana ikaguha kugira mitende nagira ndakubwire urarangura icyo umutima wawe wifuza wari waramusangije ko jewe sinari bwigere ndabimubwira nico gituma ndiko ndakubwira ko ari gitangaro kuko sinari bwigere ndabimubarira ngo ndamubwire yuko jewe nifuza kuja kwibera Imana ko nari narabuze aho ndabihera nakubwiye ko nari narabwiye Yezu ntawe ya Yezu ibyo bintu n'ukuri ndagukunda urabona ko ingene bimeze bisubiza inyuma erega naciye ndonkaho mpera kugira mawe ndabimubwiye ko ndiko ndahitamwo kwihebera umukama mu muryango wa bene Bernadette kandi ntiyigeze n'umunsi umwe ambera intambamyi nta n'umunsi umwe w'igitangaro gushika n'uyu munsi ndabishingira nawe kandi ndakengurira Imana ico gitangaro cabaye cyatumye kinyugurira amayira ubwoba nari mfise burahera bwaho kandi ndibaza na mawe hari ico byamubwiriye kuko iryo jambo rirahambaye ntawe yari kubakwa kurivuga mu gihe kumbura ibintu bitari kumera gutyo none rero nta Imana igirira ubusa tugitangura navuze nti iyo ikibazo gikomeye niho inyishu nziza ibigomba iseruke nicane hano kuri Asia Vibe TV mugumane natwe muri kino kiganiro nababwiye ko tuguma turondera ibiganiro bidutuma dukuzanya mu kwemera nkajewe uno munsi ukwemera ntahanye nuko abana banje nobashirikira mu ntambwe zoba barimo nkabagumiza ku gisabisho kandi nkagerageza gukora mu maso yabo ibintu vyiza kuko baguma batwigira ko batubera ko akarorero mama murabiganiriye umuvyeyi arabemereye none mwagize indagano zanyu ryari mwaca mugenda murashingwa ubutumwa ubuhe bushika aho mwageze uno munsi mwatubwiye muriko murakorera ego jewe nagize indagano mu mwaka w'2002 muca mwumva ko nsigaje umwaka umwe gusa Imana ibishatse birahimbaza yubire y'imyaka 25 uwo munsi tuzotamba ego ni ku mwaka kuri Asia bahita bisabira mu cyo dutumire cyane baye ndakengurukira namwe byenyene mu mpaye n'akaryo mbere ko kuvyibuka ega no havuye n'ibagi ego nuko hanyuma jewe ngize indagano mu muryango wa bene Bernadette barandungitse mu mashure nogira ni hariya kuri kaminuza y'umuco ku Mutanga ndaheze ndiga amashure mpejeje ishure kaminuza kuri kaminuza y'umuco barampaye ubutumwa bwo kuyobora ikinyamakuru ndongozi y'Uburundi hanyuma ndamara imyaka 6 ndi muri ubwo butumwa
yego kandi mbere jewe ndabona ko nahuriyeho na mwebwe mwaramfashije mwarashigikiye muri ubwo butumwa Ego cyane. twarasangiye ubutumwa katari gake ndabakengurukira cyane Ego mwarakoze cyane. yego mwarakoze namwe Ego. yego ubwo butumwa rero bagiye kubumpindurira maze iyo myaka 6 baciye bashima yuko mbandanya amashuri cyangenda i Roma muri kaminuza y'abagendanyi ba Yezu abatwita abajesuite hariya i Roma ni kaminuza yitiriwe umweranda Gregor yego ni Université Pontificale Gregorienne niho rero naciye mbandaniriza ndagira master ndagira na doctorat hanyuma aho rero niga ndi mu gisata c'imibano sciences sociales hanyuma ndagira specialisation muri communication sociale nuko rero mu bihumbi 2022 ndaheza amashure hanyuma kuri iyo kaminuza nyene baransaba ko no kwigisha ndaheza rero ndigishayo imyaka 2 mugabo kandi umuryango urahava uramfasha kugira ngo ntahuke nze kubandanya kumenyesha umukama no kwigisha urwaruka rw'Uburundi rero shika ntangura kwigisha muri kaminuza yitiriwe Kigazi ngo ni Hazimana mu Kigazi hariya mu Rumonge yego yego ndaheze rero ndahakora umwaka wose novuga nti ariho mba ariho ndangurira n'ubundi butumwa bwa misi yose kuko wihwe Imana ntarangura igikorwa kimwe na cane cyane kubera ko nari mu mubano w'abandi bavukanyi no mu paruwase gaheza rero ngafasha ubutumwa uko ndabishobora ego uwo mwaka rero uheze naciye nja Igitega mu bundi butumwa umuryango urampamagara ndagenda gutangura ubutumwa aha ni ku mwaka uheze mwaka w'2025 ndatangura ubutumwa rero Igitega kubandanya hamwe n'abandi bavukanyi ubutumwa bwacu bwa mbere kunganira abo bana b'imfuvyi dufise mu biganza mugabo kandi baranshinga ubundi butumwa bwo kunganira abigisha mu mashuri yisumbuye n'abanyeshure bari muri poste fondamentale kugira ngo tusangire urugendo dufashanye kuraba ingene twakoresha neza ubuhinga ngurukanabumenyi ni ubuhinga bushasha tuvuga ngo ni bushasha kuko buguma buba bushasha ku munsi ku munsi ku mwaka ego kubera ubuhinga buguma butera imbere kandi ni cyiza turabe rero mbega ubwo buhinga bwodufasha gute kugira ngo dushobore kwisununura mu mashuri yacu ubona yuko nogira nti turanabikeneye turabikeneye cyane ko hajya akanyoni katagurutse n'ikamenya iyo bweze twungurana ubumenyi mugabo kandi turabe mbega turiko turabukoresha gute kugira ngo ya mico n'imigenzo myiza yamiranga abarundi aba ari nayo ituranga mu gukoresha ubwo buhinga ngurukanabumenyi muri izi mugahwaniro duhuriramo mbega twifata gute mbega tubigenze dute kugira ngo tugumane amahoro tubungabunge amahoro kandi turazi ko amahoro atangurira mu mutima wawe jewe nyene ndayafise ndashobora no kuyaha abandi kandi ntuzoyaha abandi atayifise ntawutanga ico adafise nuko turafashanya rero cane cane nogira nti ku minsi ya gatandatu ku minsi ya gatanu no ku minsi ya gatandatu turunganiranira tukaraba ingene twinjira muri iyo ntumbero mugabo kandi tugaca tubisangiza n'abandi bavukanyi aho bari hose turafise ikiganiro cyangwa gica kuri Radio Maria aho iwacu iminsi yose ku munsi w'Imana isaha 8 hariho ikiganiro cyitwa inzira y'amahoro duhuriramo rero nabo bose badashobora guhambya izo nyigisho turiko turakurikirana kugira ngo dusabikanye ico umuntu yaronse rega burya ingabirano igira akamaro iyo tuyisabikanye kumbe ndungutse ikindi kintu ubundi womengo kuri Radio Maria ni rozari n'ibisabisho n'inama n'ibijya byose mugabo
sinari nzi ko n'ibitwubaka muri ubu buzima turiko turabamo bw'uno munsi navyo bicamo. Yego cyane. Murakoze cyane mukurikire bakunzi bacu ba Axiya Vibes TV, mukurikirane cyane Radio Maria Burundi, murumva ko icako ibintu bikomeye cyane bitwubakira umutima n'ibidufasha muri ubu buzima turimo cyane nyene. Yego murakoze cyane. Murakoze cyane Murakoze nawe. mwatubwiye muti mukiriko murashishoza umuhamagaro mwabaye inspiré sinzi hano kuvuga mwabakuwe n'udukorwa tw'urukundo mwabonanye umuvyeyi n'ivyo mwagiye murasoma mubonye mama yatanguje uwo muryango nyene yabigenza. Hama ndibuka ego nk'uko mwabivuze turazinanye mukora muri Ndongozi, natwe turi muri za kaminuza dukora ubutumwa. Ndibuka ko umusaserodoti yari atujeje ico gihe Patiri Inyasi Nkurunziza yahora bahamagara mukaza akabasaba mukaza kutwigisha kuduha inyigisho iyo turi mu gihe iki na kiriya. Ndibuka ko mwakunda kutubwira ku rukundo, mwatwigisha ku rukundo rukwiye. None mufasha gute, mubikora gute muko mwatubwiye ko mukora ivyo bikorwa vyiza vy'imfuzi, mubikora gute, muba mufise gushika kuki? Ego mugize muti ego mbega mu muryango wa bene Bernadette muriko murakora gute ubwo butumwa bw'urukundo? Ubwa mbere na mbere nagira ndakubwire yuko umukiristo uwo ari we wese atubatswe n'uwo mutima w'urukundo ibyo yokora byose vyoba impfagusa. Muti gute? Kuko erega urukundo ntiryaragiye Yezu Kristo nyene yadusigarana. Yezu nogira nti mu gihe gihambaye yasezera abatumwa biwe ababwira ati ndasubiye kwa data. Yabaraze urukundo. Mugabo kandi turazi aho ruva cyane cyane ega ni hahandi ku musaraba. Namwe turiko turazirikana na cyane cyane muri iyi minsi tuzirikana izuka ryiwe, tuzirikana ingene yadukunze ahereza. None ko umukama yatwitangiye akadukunda agahereza kandi ataco ariko ararondera nogira nti kimukuririza kuko umukama adukunda uko turi kandi nogira nti kudukunda ntibiva ku nogira nti ku bwiza bwacu canke biva ku nogira nti kuri wa mushaha umwe wasogotwa hakisuka amazi n'amaraso akaduhebera byose mbere akagira ati erega naho bambambye bagirira ikigongwe ntibazi icyo bakora. Ubu ariko arabwira abana data uca wumva urwo rukundo ahantu rero rushingiye muri za mbabazi za mpuhwe z'Imana ituraba hanyuma ikagomba kuguma itugirira neza idukuza idukirurutsa. Ego aho niho cyane cyane turuvoma. None rero isoko aho rero niho Bernadette Mweranda yavoma. Twebwe turi bene Bernadette rero Mweranda yavomye hagenyene kuko nawe yarakunda cyane Yezu Mukaristiya agakunda kwihweza Yezu yabana ingene yatwitangiye hanyuma mbere akumva ko urwo rukundo rwotumbera na babandi bamwe bato batagira cyepfo ca ruguru. Ego kuko n'Umweranda dukunda kuvuga ngo kandi na Eklezia itubwira ngo ubuzima bwo mu buzima bwa misi yose no kuvuga mu ntambwe zose z'ubuzima bw'abantu. Bernadette Mweranda arashobora kutubera akarorero na cane cane nogira nti hari naho mbere tujana ahakomeye gira ati ugahura n'uwo muntu agowe cyane ati uko umworo arushirizaho kugushisha aba ariko nawe urushiriza ko watwigisha kiriya gihe turatwigisha watwiye ko ari Umweranda yavuga ati umworo aranuka ati uko umworo arushirizaho kugushisha aba ariko nawe urushirizaho kumukunda. No kuvuga iki? No kuvuga ko ubwo urukundo rwacu ntirugarukire gusa kuri uwo muntu ashajije aberewe yifise afise uko yigira ukunda uwumusubiza nawe azogusoya agira ati hariho wa wundi kumbure wonashikira ugahava ushaka no guca mu yindi nzira. Tumbera hariya kuko na Yezu uribuka ko atwereka akarorero ati wa muntu yaravuye wa munyasamariya umwe yahura na ca gisuma
umwe yari yakubiswe yego ati ugasanga nyene hahandi yuzuye amaraso bamwe bati oya jewe sinokora ko kuko nohava asanga mpumanye ngasanga sishoboye guhereza uwundi ati na jewe nuko nyene bakarengana mugabo umunyasamariya akaza akahashika akabona yuko uwo muntu ati yo uyu muntu n'ukuri byagoranye sinorengana bajya bose barenganye bari abantu bamenye ibyo mu idini ryabo bari abantu babizi neza bari abantu nogira nti b'imbere nyene basenga cane kugira bati sinokora ku maraso nohumana mugabo ujya mu Nyasamariya araje avuze ati bahora bamuraba nk'umupagani mu Nyasamariya yo bati yo Mungu wanje ati umuntu yabaye nabi ibisuma byamugiriye nabi ndengane oya umutima uranga reka ndamugirire gutya ndamusuke kw'amavuta reka mbere nje kumuronderera indani mbere nemere ncererwe niyo naringiye aremera nuko azoriha ibyo bazomukorera byose mu rukundo rero hatabaye nk'ukwigora ntibeza ngo bikunde ibintu byose birapfa ni ukuvuga rero we yagira ati uwo mworo muzohura ni Yesu murabe kandi nogira ntimuwatanguje umuryango wacu tugira ati muri kajya kana gatoya kajya kana k'imfubyi niwakakira mu biganza byawe ukakire uzi ko ari Yesu wakiriye hanyuma ukagirira ibyo wari kugirira Yesu ni hajya nyine muzohurira na Yesu twebwe rero mu muryango wacu ubwo rukundo turusubiza umukama mu byo dushoboye ni gatoyi dushoboye mugabo tugenda kwakira uwo mwana w'imfubyi ngo ruyoya nk'uko tuba twakiriye Yesu wenyine kandi ibyo tumubwirira tukaba tubwiye Yesu wenyine niko yabidusabye watanguje umuryango mugabo kandi niko natwebwe twumva ko bidufasha biduha amahoro kandi by'ukuri uca wumva ko ubangukiwe muri ubwo butumwa twebwe turarangura n'ubundi butumwa bwo guherekeza abasaza bari mu mihana umuntu akagenda kubashira Yesu umuntu akaja kubayagisha umuntu akabaherekeza kugira ngo nabo bazoheze ubu buzima bafise akanyamuneza baseruka imbere y'Imana bafise akanyamuneza nabo nyene mu kubagendera mu kubaba hafi tubabonamwo Yesu tugiye kuramutsa tugiye kuganiriza tugiye kumara irungu kandi tugiye gufasha kugira yakire amasakaramentu sakaramentu ry'ikigongwe sakaramentu ry'Ukaristiya ngo uru rugendo arubandanye neza atadebukiwe kandi yumva yuko ari kumwe n'umukama atamukana n'umukama wa musuri izina ntazogende yijiriwe azogenda twenga ko azobabona iyo ateraje nuko rero twebwe tugerageza kubirangura mu bumwe dufitaniye na bene wacu turi kumwe na Eklezia yose tugaterera rero nogira nti ako gacumu k'ubumwe dushoboye mu guteza imbere mu kwakira ubwo bwami bw'Imana mu bantu no mu kunganira nyene umukama kudufasha yego murakoze rwose gufasha amoro gushigikira imfuvyi gushigikira abo mu zabukuru bihuye na twebwe n'icivugo cacu kuri Action Live TV uhiteka umuntu wese nturabe ko ari imfuvyi nturabe ko ari umworo nturabe ko ari wa musaza ntaho nikora uhiteka umuntu wese none rero Imana ihezagire abihebeye Imana bose imiryango yose y'abihebeye Imana ishigikira mwe n'abo bantu umengo ntibazwi umengo ntibariho ariko mukongera mukabaha iteka bagasubira bakagira akanovera k'ubuzima bwabo Imana ihezagire abantu bose imiryango yose yita nk'imfuvyi yita abapfakare n'abapfakare turaherutse kugira ibibakwe no guhura na Musenyeri Blaise Nzeyimana arongoye igisata cyo kumenyesha amakuru mu nama nkuru y'abepiskopi katolika y'u Burundi yaratwibukije kuri Action Live TV ko igikorwa cyo kumenyesha amakuru donc umumenyesha amakuru afise uruhara ntangere rwo kumenyesha inkuru nziza none gamama nk'umuntu yaminuje ibijyanye n'ibi bya communication
mwotubwira isano riri hagati yo kumenyesha amakuru no kumenyesha inkuru nziza? murakoze cyane ariko sinibaza ko jewe naminuje cyane hagati hatoya ariko muri duke mfise ego nagomba kukubwira yuko burya ukumenyesha amakuru byobwirizwa kuba kumenyesha inkuru nziza nuko nyene akenshi dusanga nogira ntitubideha mugabo ibyo bintu bibiri ntibitandukanye nogira ntibigize ikintu kimwe kuko none amakuru ko uko umuntu agerageza kuba yarabibonye yarabimenyeshejwe iyo tuvuze inkuru ni ukuvuga ko ari inkuru nshasha haba harimo ikintu gishasha haba harimo nogira ni ikintu kimwe kitari kimenyerewe tukaba tuzi neza yuko inkuru nziza ata kindi kintu gishasha ngaha ku isi tuhava dusanga gisumba inkuru nziza nico gituma rero ibyo bintu bibiri bidashobora gutandukana eheraho erega umumenyesha amakuru wa mbere ni Yezu Kristo kandi n'abanonosoye ibyerekeye kumenyesha amakuru baravuga yuko iyo biva igitabo cya mbere kuko amakuru murazi yuko tuyaronka mu buryo bwinshi ibitabo dusoma ahanini biraduha amakuru igitabo cya mbere cyatanguye kwandikwa cyasohotse nako cyatanguye gusohoka bibiri hanyuma umumenyesha amakuru wa mbere nawe Yezu Kristo none twibajije hari umuntu yoba yarazanye ikintu gishasha kimwe kibakura umutima ca mbere aha ku isi tuzapfa turonka asumba Yezu Kristo hanyuma turabe ingene yarazwe ishinga no kuguma agenda ataruha kugira ngo ahaciye akora ibyiza ahaciye avuga ijambo ryiza ahaciye amenyeshe inkuru nziza na cyane cyane amenyeshe ko Imana ari rukundo we nyene akaza ari rukundo akaba noneho iyo nkuru nziza iriko iragendagenda ku isi akaba rero kandi wa kakamo gasemerera kagira kati hindukirira umukama kuko ubwami bw'Imana bwabashikiriye erega ni ngaho nyene twebwe abakirisi umumenyesha amakuru w'umukirisi naho nyene ahera nugira nti mbere n'akarorero kiwe yokarabira kuri Yezu Kristo mbega ni kuki mu makuru dukunda kumviriza akenshi dusanga turiko turabwirwa gusa ibitameze neza ubwo nivyo navyo nyene ni vyiza ko tubimenya mugabo ni kuki tutigera twumva uruhande runiniya cyane rwerekeye ibyagenze neza ibiriko biraba vyiza ibyiza bikorwa nogira nti mu muryango w'abantu nindariko arabivuga mugabo mwebwe muriko murabivuga ego kandi mboneyeho no kubakengurukira ni ukuvuga rero yuko ibyo bintu bibiri ntibyotegereje gutandukana kandi noneho no muri bijya bitagenze neza bitameze neza umumenyesha amakuru yategerezwa guhereza ko byogenda neza no kuvuga bikaba ibishobora kugarukana abantu gukosora umuryango w'abantu gukosora abantu kugira ngo by'ukuri twerekeze kuri iyo nkuru nziza twerekeze kuri uko kurangura icyiza ntitwohereje gusa kubivuga twohereje ahubwo kwerekana yuko bitari bikwiye kubaho ibyo biza nogira nti kononera umuryango w'abantu konona ubuzima bw'abantu byotegereje kwereka uwo mumenyesha amakuru yotegereza gushika agira ati eherere iki cyabaye mugabo nikize gisubire gutyo tukaba turiko rero turamenyesha inkuru nziza ibyo bintu bibiri rero bitandukanye ku bakirisi ho turarinda by'ukuri kumenya ko amakuru ya mbere ari kumenyesha iyo nkuru nziza twarimenyeshejwe no muri Yezu Kristo yaje akigira umuntu hanyuma akababara agapfa hanyuma akazuka ariko kanyamuneza turimwo muri iki gihe mbere nanone tuzonabibona turimirije wa munsi uhambaye wo guhimbaza uwo mwuga wo kumenyesha amakuru muri Ekleziya wamuba buri mwaka ubajyanye uba igihe Yezu yuriye mu ijuru
ikimenyetso cyo kuvuga ngo jewe ndagiye kubategurira ikibanza ariko namwe mubandanye mumenyeshe iyo nkuru nziza muyishikane yisigarukira. Nguko rero twebwe uko abamenyeshamakuru b'abakirisu cyane cyane b'abakatolika mugabo n'abandi aho dutegereza rero kwerekera kumenyesha iyo nkuru nziza, kuyishikana iyo itegereza gushikana hehe, ku mpera zisa aho hose hari umuntu, aho hose dushobora gusanga umutima w'umuntu, kuko umutima wose urarinda kurokoka, urarinda kumenya ko Yesu yavuze ati kw'isi yose mushikirize inkuru nziza ikiremwa cyose, ubuzokwemera akabatizwa azorokoka, ubutazokwemera none turindire yuko n'ukuri abo bantu bazohava badashikirwa kubera twebwe kandi twari tubishoboye. Ubu ho twararonse n'ingabirano. Nogira nti izi mbuga ngurukanabumenyi, imbuga hwaniro zidufasha gushika aho tutoshitse, tuzikoresha n'ingabirano. Papa Yohani Paulo Mweranda wa kabiri Mweranda yagize ati n'ingabirano, ibi bimenyeshamakuru n'ingabirano y'Imana. Dufashe rero, dufashe ko kugira ngo izi ngabirano twaronse zidufashe gutambutsa iyi nkuru nziza ko hari abantu benshi gushika n'ubu bagikeneye kumva ijambo ribaremesha, bagikeneye kumva iyo nkuru nziza, mbere batarumva n'ubabwira yuko Yezu yaje ku isi, yababaye, yapfuye hanyuma akazuka, gutyo ubuzima bw'umuntu ntibube bugihereje mu kuzimu, mugabo bukaba ari ubuzima buhereza mu Mana. Hariho abatarabimenya. Ni kuki rero natwe tutofasha ko kugira ngo dushikirize iyo nkuru nziza? Ngaho rero aho nogira nti iryo sano riri nuko by'ukuri umumenyeshamakuru wo mukirisu arinda kumenyesha iyo nkuru nziza, niyo makuru, niyo nkuru ya mbere ishikiriza. Uravuze uti ni ingabirano. Iyi ngabirano yacu ya Action Vibes TV rero irahaye ikaze uwo muntu wese yumva yogira icyo asangiza abandi kugira ngo abakuze mu kwemera. Irahaye ikaze uwo wese afite témoignage ishobora gukuza abandi. Iyi ngabirano yacu ya Action Vibes TV irahaye ikaze uwo wese afise ikintu ciza akora yomenyekanisha kugira ngo abandi bamwigireko. None naho tutaragera ku musozo, numva wo dutumirira abantu baraba Action Vibes TV gusangiza abandi ibiganiro byacu n'ukeruka bakaduha ibiganiro kugira ngo tubandanye tumenyesha inkuru nziza. Naho nyene niho twariko turabivuga. Umuntu wese yumva yuko afise ico aterera kugira ngo inkuru nziza ibandanye ishika ku mpera z'isi. Twibuke yuko nogira nti umuvyeyi wacu Papa Francisco twahorana yagiye adusigaranira yuko dutegerezwa kugenda gushika hahandi mbere tudahora twiyumvira, hamwe nogira nti hibagiwe, hariho ibice byibagiwe, hariho n'abantu bibagiwe, aho hose akaba ariho duhamagariye gushikana inkuru nziza, duhamagariye gushikana nogira nti ako kanovera k'uwo muco wa Pasika, uwo muco wa Kristo. None uwo wese ariko arakora icyiza, ni byiza naze kuri iyi mbonesha kure aheze ashikirize ibyo byiza ariko ararangura. Erega hajya ubibonye cyangwa wumvise ijambo ntaheza ngo agende ngo rimusize uko, cyangwa icyo wabonye ngo kigusiga uko, kiraheza kikagutuma wibaza mbega ko naka yashoboye iki, ubwo nanje sinogishobora. Kubera ko umuntu ntashobora, umuntu arashobozwa. None rero muri uko kwizera, uwo mwizero dufise mu Mana idushoboza, muri Yezu Kristo adushoboza, mbere akanadushoborera, mugabo ari kumwe natwe. Twibuke yuko umukama atashimye kwigungana nogira nti iyo nzira tujana kwa Data, yaje kugira ngo adufate ukuboko. Arashima rero gukorana na twebwe, gukorana na wewe, gukorana n'umuryango w'abantu. None rero uwo wese afise icyiza n'akizana agishyira habona, kumbure nawe azoba ariko aragaragaza kwa gushaka ko ijambo ry'Imana rikwira hose igashikira umuntu wese ari nyotewe, na cyane cyane akaba ariko arahamagarira n'abandi gukora ibyiza.
ego ntitwibaze ngo azoba aje kwimenyekanisha oya azoba aje nogira gutangaza uko gushira mu ngiro ico Imana yaduhamagariye kuko ico twatorewe mbere no kumenya Imana hanyuma tumaze kuyimenya tuyikorere tumaze kuyikorera duheze rero tubandanye rwa rugendo turi kumwe nayo muri za mbabazi zayo ca kigongwe cayo dushobore gushika hahandi nawe yashitse havyagiye kuko yagize muri iyi minsi atarabitwibutsa ngiye kubategurira ikibanza kandi mu ngoro ya data hari ibibanza vyinshi kuko mu mwanya tutaragenda nimuze nyene twihate dukora ivyiza ego turiko tugenda tugana ku musozo w'ikiganiro cacu umutumire yari mama Consilia Nduwimana none rero dushaka kwagura kuri Axia Bash TV mugire sabone mubandanye musangiza inshuti n'abagenzi ibiganiro vyacu mwongere mudutera iteka nk'uko mama yariko arabivuga none rero mama turahejeje kumva yuko hasigaye hari imbuga ngurukana bumenyi ibisata byinshi none nk'umukristo w'umukatolika kugira ngo mwavuze yuko iyo muri mu butumwa muriko murarangura ubu mufasha abanyeshuri n'abigisha nibaza ko natwebwe abakristo bamaze kurenga tutari mu bigisha canke mu banyeshuri mwogira ico mugenda mutubwiye mutuvunira akagohe uko twokoresha izo mbuga ntiduhave dusanga tuzikoresha mu kwititura kuko navyo birimo harimo byinshi bitandukanye ego nuko murakoze cyane mu by'ukuri izi mbuga hwaniro nk'uko nabivuze Eklezia iratubwira ko ari ingabirano ntitwobideha mugabo twibuke yuko ari ingabirano Imana yaduhaye kwa kundi nyene natwebwe turi ingabirano nka kuyisi hanyuma turazi ko n'umuntu yaba afise uruhande rwiza n'uruhande rugomba kumutsinda rumujana mu bitari vyiza umuntu rero akama ariko arakora imisi yose agira ati reka nihate reka nzirikane ijambo ry'Imana reka ndabe icyo Imana impamagarira kugira ngo mbe mwiza kugira ngo dushobore kuguma asa n'Imana ega dusa n'Imana kuko umukama yaturemye atwishushanyije none natwe kugira tubandanye dusa n'Imana tuguma tugenda ku isoko umuntu yibagira kuja ku isoko bica bimugora ego none rero no kuvuga no mu gukoresha ubwo buhinga twibuke ko hari ibyiza hakabayo n'ibindi bitari vyiza yego cyane hanyuma dufashanye kwibanda cyane kuri ibyo vyiza ni murari ubu turashobora kuganira byoroshe turashobora kuba turi kure na kure tugashikirana ni murabe ubu umuntu arashobora kuba afite akanyamuneza akagasangira n'uwiwe ari kure mugabo kandi turashobora no kuba dukeneye gukora ibikorwa tukabikora turi kure na kure umuntu atiriwe aratanga n'amafaranga menshi yo gufata imiduga ngo agende cyangwa indege ugasanga ibintu birakozwe biratunganye inama zirakozwe zigatungana nogira n'imanza mbere tukazitegura tukazishikako hanyuma ugasanga hariho n'abantu batunzwe n'akazi bakorera kuri ubwo buhinga kandi gatunze imiryango ni ibintu byiza cyane abantu baradandaza bakunguka igihugu kigatera imbere imiryango igatera imbere abantu barashobora nogira kungurana ibyiyumviro ukabona ibyo abandi bariko barakora hariya ukabona abandi ngene bya bindi twita experience y'ubuzima abandi bariko barabigenza gute mbega muri ibi bintu ndimwo abandi babyifatamo gute muri Kenya muri Tanzania mu Faransa hehe umuntu akabona agashikiye atoshitse umugabo rero twibuke yuko iruhande y'ibyo byose n'ibindi byinshi ntari buvugire ngaha ko muri tuzoronka akanya ko kubivuga muri izo mbuga hwaniro turashobora kuhahurira tukaryana nabyo nyene bigashika turashobora kuhahurira tugashyirana tukaja kubiri nogira nti bamwe ngo ni muje hariya abandi ngo ni muje hariya ya macakubira kadu turashobora kuhahurira nogira nti tukabesherani turashobora kuhahurira tukibana muri zirimi kashe mwumva nukuri ubusuma buriyo bwabaye ndanse yego umuntu akajyanwa no kwiba turashobora kuhahurira umuntu agatoteza uwundi
ugasanga nukuri akora ibishoboka byose kazoja kurondera n'amafoto hariya agaterateranya akiharekana ko wewe wari ngaha kandi utigeze akakwambika izo utigeze wambara nimwe twita fake news biriko birica igihugu biriko birica imiryango muri iki gihe rero ugasanga n'abubakanye haragera igihe bagatangura kwinubana bivuye ku makuru baronse atariyo kandi rimwe na rimwe umuntu avyihweje neza akashishoza ingorane nuko tutaronka n'uwo mwanya wo gushishoza hari igihe tuco tuvyakirira tukabisamira hejuru ugatusanga n'ingo zirasambutse ubugenzi burabuze cyangwa ubugenzi buraheze ugasanga nta kwizigiranira kukiri mu bantu eka mbere novuga byinshi cyane nico gituma rero duhamagarirwa kumenya yuko ubwo buhinga bumeze nk'inkota y'ubugi bubiri burya n'imbuga ita mu gikoni tuba tuyifise irafise ahantu hahwata ibijumbu hahwata ibiraya dukura tubwira umwana uraraba neza ngaha hantu hokumerera nabi birakwiye rero yuko nogira ntidufata akanya kugira ngo umukirisu wese cyangwa umuntu wese afise intumbero nziza yo kubaka amenya yuko gutambuka muri ubu buhinga bwa none byoroshe bisaba kuja mu ishuri iryo shure twe niryo twahisemo rero ko kujamo kumwe n'abigisha n'abanyeshuri turahamagarira mbere n'abandi bose kumva ko uyu munsi umuntu wese arakeneye kwiga mbega notambuka gute muri ubu buhinga bumeze gute kandi buguma bunsiga kuko twese nta muntu n'umwe yogira ngo ndabitegera byose ndabibona kuko twavuze n'ibintu byama biko birahinduka ku munsi ku munsi birakwiye rero yuko dufata ingendo y'ukwiga tugasubira kwiga gusoma no kwandika mu binyamakuru kuko uyu munsi niho tugeze nogira ntico no bahamagarira kuko ntivyoroshe kuko ntawo kubwira ngo uyu munsi ngo gira ukugira ejo usanga byahindutse none bica bigenda gute mugabe icambere tumenyeshe inkuru nziza twakire iyo nkuru nziza hanyuma tuje kwimenyesha aho kugenda kugira ibyo byose nariko ndavuga bitameze neza twihatire ko kuri izi mbuga abashobora kuronka inkuru nziza bahashira nibayihashire abashobora kuvuga inkuru nziza nibayivuge abakora nibakore hanyuma n'abamenyesha iby'abandi bariko barakora byiza babikore gutyo tuzoba turiko turagerageza kuraba ingene dufashanya ngo turabe ingene umwanya muremure utobo kwiyumvira ibitameze neza erega n'umuntu azoja kuri ubu buhinga abona ati hariho televiziyo ivuga ibyiza hariho iradiyo ivuga ibyiza reka nje kumviriza biriya hariho abantu bakora ibyiza najewe naho mbona bingora kumbure naje nohava ngira intambwe ngakora icyiza gutyo 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 tube turagenda buhoro buhoro dufashanye muri iyo ntumbero mugabo umukirisu ntagende kuri ubwo buhinga ngurukana bumenyi ajanye umutima mubi ajanye gukora ikibi oya tujeyo tugomba gukora icyiza hanyuma mugabo kandi n'abafise intumbero nziza bamenye ko bashobora guhura nogira n'ibikondoka ndabyita ibikondoka kuko urashobora gusanga wagiye wabishitsemo utazi ingene byagenze bisaba rero kumenya ingene vyigobotoramo nico cico rero nogira ndabahamagarira kugira iyo ntambwe yo kwiga gusoma no kwandika muri ibyo bimenyesha amakuru mbega ko kabirya bahora bashirayo kumbure gashobora kuntuma usanga naguye n'akantu erega ntawuka kwigishije nzokamenya naho rero ngo bahamagarira nogira iyo ntambwe irahambaye mu gihe tugezemo none mama uri kuritegereza aho ugeze amaso ubona nk'abakristu b'abakatolika turiko turakerebuka mu kwifashisha izo mbuga ngurukanabumenyi mu kumenyesha inkuru nziza ubona turiko turabikerebukamo uko wibaza vyari kugenda jewe nogira nti turacafise intambwe ndende cane kubera ko mu bisanzwe murabona ubuhinga bijya twita amarezo sociaux izi mbuga hwaniro nogira nti ni ubuzima bwa misi yose bubandanirizayo niho nariko ndakubwira kenshi dusanga ibi dukora mu buzima bwa misi yose dusanga aribyo turiko turakorera natwe nyine vyoba vyiza rero turavye ingene duhindura ingendo
ego nibyo hariho abamaze kugira intambwe ego nk'uko twamye turabivuga iyi mboneshakure iyi radiyo mariya eka n'ibindi binyamakuru biriko biraza biriko biradufasha hariho n'abantu nogera ni uyu munsi umuntu wese yahindutse umumenyesha amakuru kuko umuntu wese arashobora kurondera inkuru akongera akayishyikiriza n'uwundi cyangwa akayishyikiriza abantu biciye muri izo mbuga nkoranyambaga hariho abantu bafise n'ukuri benshi bafise ugushaka kandi bariko barakora neza bariko baramenyesha inkuru nziza hariho n'abandi tukiri inyuma niho rero nogira nti ndahamagarira nabo basigaye inyuma kugira ngo dufashanye iyo ntambwe dusigaje gutera tuyibandanye kuko niyo tutahakorera ibyiza abahakorera ibibi bazokongerekana icyo kibanza nitutakigwizamwo ibyiza ibibi bizokongerekana hanyuma dusange kumbure aho kugira icyo dukijije nta n'icyo twakijije nta n'icyo twishe hanyuma duce twibaza ngo biratunganye kumbe oya duhora tubwira tuti mukamangirira ikigongwe no kuri ibyo byose niyobagije gukora ibyo twiyobagiza gukora tugerageze rero kuraba ingene nako gatambuko twokagira kugira ngo tujye turakosora ibyo tubona bitameze neza kuko turabibona tugahereza rimwe na rimwe mu kwidoga banaka bagize uku byagenze uku naka yagize uku oya nanje nkosore nkosoze igikorwa cyiza ko Pawulo mweranda aratubwira ati ibikorwa byiza birahanagura ibicumuro none rero n'ijambo ryiza rirahanagura rirya jambo ribi ryagiye kuvuga ngo rukanabumenye igikorwa cyiza kirahanagura kiriya gikorwa kibi kumbure umuntu yakoze hariya tubikosore gutyo buhoro buhoro bizoza biraza jya umwizero ndawufise cyane rwose kandi umwizero ntutetereza yego turabashimiye cyane mama mwakoze kuri uwo mwanya mwiza mwaduhaye iki kiganiro nta nkeka ko kizofasha abariko baratwumviriza bakoze nabone kugumana natwe rero mu gusozera ndakwibarize utu tuntu tugufi dusaba n'inyishu ngufi none umwerandaga mama mukunda kwambaza cyane n'uwahe ego jewe ndi umwene Bernadette ego ndamukunda kwambaza cyane Bernadette amweranda na cyane kubera ko amweranda by'ukuri yakunze Yezu mu Karisitiya rwose yakunze Bikira Mariya nanone yaranamubonekeye amuha n'ubutumwa bwo gusabira abacumuzi kugira ngo bahinduke amufasha kandi no kumva ko uwo muti wo gukuza uwo mutima w'abato bato kwitwararika abato bato abatagira cepfo ca ruguru hanyuma kandi je ndakunda umweranda yitwa Faustina ko ikigongwe c'Imana yatwigishije nukuri nogira nti jewe nico kintunze imbere yo kuvuga ikigongwe c'Imana kandi numva yuko kimpimbara numva yuko atakindi kintu gishobora kuntuma numva akanyamuneza kuzuye atari imbabazi z'Imana kubera urwo rukundo rw'Imana nzi neza yuko rusagira hanyuma nkumva ko ico kigongwe kimperura nanje nkaririmba haleluya mu buzima bwanje amen none mama iyo utari kuja mu bene Bernadette watubwiye icyagutumye uja mu bene Bernadette uwundi muryango ubona wari kujamo iyo utari ko waratumbereye hano na wari uwahe sindi buvuge ngo ubundi muryango nari kujamo kandi atawunagiyemo kuko numvise umuhamagaro wanje umuhamagarira kuja mu bene Bernadette kandi ndahahimbariye sindandigera ndota no kuja mu wundi muryango iyo kumbure bishika ndi mu bene Bernadette ndabumva nohava manunza Imana kucanja mu muryango w'urukundo rw'abandi bantu bose jewe sinzi ingene nari kubigenza kuko jewe ikintu kiba mu mutima wanje nuko numva ko nokunda abantu bose ko numva ko abantu bose bonwanira mu rukundo rumwe kandi urukundo rw'Imana sinzi aho nari gukura uwo muryango w'urukundo rw'abantu bose buzuye n'Imana yego cyane mudufashishe ijambo umweranda Bernadette yakunda Bernadette amweranda yakunze amajambo menshi cyane ariko gusa ngomba iruhande ya rimwe nari navuze reka basi mvuge ibyo yavuze nogira nti agira yitaba Imana yarasabye ko bamukuriraho ibintu byose byari mu cyumba kuko yaramaze igihe kirekire cyane arwaye hanyuma bageze ku musaraba aca babwira ati yareka uwo urankwiye hanyuma kandi acagira ati nzobasabira nta n'umwe nzokwibagira
nuko mbere nogira nti nako kajambo kandemeshe ko Yego. nzi yuko ahari hose aguma asabira abantu bose Yego. nanje nkaba ndi muri abo Yego cyane cyane. cyane abacumuzi yatumweko nanje nkaba nzi ko ndi muri abo Yego. bintuma numva namahimbawe. Yego. Umweranda Bernadette usabire na Jane. Amen. Amen. Yego. None gama Sawa. igihimba c'inkuka ya misa kibahimbara n'ikihe? Ego jewe no Inkuka ya misa yose iraryoshe mbwa hari Yego. igihimba ukigezeko. ibyo nagira mvuge nagira mvuge nti nkuka y'imisa kubera ari ubukengurutsi nagahimbara kuri jewe ariko iyo hageze kwikosekarasiyo umuntu ariko arasubira kuba muri cya kinyegezwa gihambaye gikomeye cyane aho Yezu asubira kwitanga by'ukuri akaba nogira nti altari akaba n'umwagazi akatwitangira hanyuma tukibuka icyo kinyegezwa cyo kubabara cyo gupfa no kuzuka kwa Yezu mu mwanya umwe nanje nkabona ingene anterura anjana mu birimba byiwe nta kandi kanyamuneza gashobora kuba nogira ni kandi kumukirisu jewe nk'umukirisu aho hantu rero ndahimbariwe cyane rwose niyo niriwe ntaronse akaryo ko kuja mu nkuka y'imisa kumbure nkagira ndaza kuronka inkuka y'imisa ku mugoroba mba numva umenga ni ubusa yego mba meze nk'umubiri ubusa nico gituma jewe nkunda inkuka y'imisa mu gatondo kubera iyo nashoboye kwihweza Yezu nkamwakira muri iryo sakaramentu y'Eucharistia numva nirirwa mfise ingoga nirirwa mfise akanyamuneza ndumva ko atakindi kintu ku isi coshobora kundemarema ngo kintume nama n'agahimbare atari aho nyene aho. Ego Mama Consilia Nduwimana turagukengurukiye cyane kuri Asia Vibes TV. murakoze cyane. Ngabo nshaka kugenda nisabiye umuhango tuzogaruka tuganira ikiganiro cy'imbere. Mukaze n'ukuri igihe cyose muzoba mubona yuko bishoboka. Yego. Ikindi ngiye nisabiye ukuzobasanga iyo muri ko murarangurira ubutumwa bujanye no kurera imfungwa. Mbaye ndakoma amashi kaze ibitega Yego. muri ibyarero ryitiriwe ubutatu bw'Irana. Yego cyane. Yego. Murakoze gose mwakoze ku mwanya mwiza mwaduhaye. Bakunzi ba Asia Vibes TV ndabakengurukiye cyane namwe mwashoboye kugumana natwe gushika ku mpera ya kino kiganiro umwe wese ahari uhimbagwe n'ivyirimwo bitariko bigenda neza nkuko natanguye ndabivuga usaba Imana kugira ngo ikujabuze hama mugumane natwe ukaba utarafyonda sabone ugenda ufyonze sabone kubera gushaka umuryango waguke udusangirize ibi biganiro byacu usangize inshuti n'abagenzi. Ego mugire aho muba mwubahwa dusabe mama asezere abariko baratumviriza. Murakoze ndakengurukiye cyane mwebwe mwese mwariko murakurikirana kino kiganiro twari dusangiye urugendo umwanya utari muto umwanya muzima nkabanshimye nongera kandi ndabatumirira ko by'ukuri twese twohaguruka tukamenyesha inkuru nziza nongera ntibirihutirwa Eklezia irabidutumirira muvyeyi wacu papa arabidutumirira mugabo atari mu majambo gusa mugabo cyane cyane mu ngiro mu bikorwa vyiza murakoze. Ego nanje twari kumwe kuri Asia Vibes TV n'umukuza TV Imana Jean d'Arc. Bye bye.